ziremesha abantu benshi imitima myinshi irakira ahubwo by'ukuri bo dufata mu mugongo rimwe na rimwe Imana irihisha kandi ikindi naco bakarushiriza kugira subscribe. Okay. Amen. Ni sawa. Amen. Ya, karibu sana. Ego, murakoze cyane. Salom TV1. Ego. Yes. Shalom bakunzi. Murabibona ngahanye turonse aba bene data, abakozi b'Imana baje kugira ngo tugire vyinshi tuganiriye nkuko mubibona baraberewe barashajije. Imana ibahezagire cyane. Amen. Twihuse mbega mwitwa bande? Je nitwa Ninganza Bernard. Bernard. Ubundi nawe je nitwa Nduwimana Eric. Ego. Eric, mwebwe murabaririmbyi mbega musanzwe muririmba hehe? Ibikorwa vy'Imana mubikorera hehe? Twege ibikorwa by'Imana tubikorera ahantu hari hiyo ikibonobono nishengero ry'abagenzi rikukirira inama y'amizi atatu kwibuka harya. Ego. Tuje kuyaga kuvye bijanye n'ingabire yanyu y'ukuririmba. Mbega uwo muhamagaro wabaje mu gute? Uyu umuhamagaro utangwa n'Imana. Umuhamagaro nta muntu awuhuyundi, umuhamagaro utangwa n'Imana. Umuhamagaro watuje ko twumva ko tukigukorera Imana mu buryo bwo kutazira Imana mu buryo bw'indirimbo. Iyo korale muririmba mwitwa Kohare Ingabo za Yesu. Ugomba kumenya neza Kohare Ingabo za Yesu. Yo yimenyera kuki imeze gute? Kohare Ingabo za Yesu n'abaririmbyi bafise umwete umudasanzwe cyane gose bakorera ku iryo shengero nakubwiye ry'ikibonobono ry'abagenzi. Ni korali ifise umwete cyane mwinshi cyane gose iririmba indirimbo nziza cyane gose nawe uyumvise uraryoherwa cyane kandi urumva ifise akanovera kanini ya cyane. Ego. Yes, twakiriye rero bamwe mu bagize Kohare Ingabo za Yesu bo mw'ishengero ry'abagenzi aho baje kutubwira vyinshi kubijanye n'indirimbo n'imuhamagaro wo gutazira Imana. Karibu sana rero muce mudukurikirana mwumvirize vyinshi batuyagira. Turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Muri kumwe na Gile behind camera, muri kumwe na 1K na Bobo Homie. Imana ibahezagire cyane. Mwatubwiye yuko muje muserukira Ingabo za Yesu Choir. Mbega duhere kuri rino ruhande, mbega umuntu yotahura iki yumvise Ingabo za Yesu Choir? No kuvuga Ingabo za Yesu n'abantu b'ingabo nyene by'ukuri n'ijambo ingabo rikomeye cyane gose. Igituma twagise iyo korale Ingabo za Yesu nuko ari abantu bitanga cyane mu bikorwa by'Imana kandi by'ukuri kuraraba ibikorwa bakora urabona ko ari ingabo by'ukuri koko. Ego. Twarabonye ibikorwa mwakoze, turavuga indirimbo. Kuri ruhande mbega niki kintu cabasunikiye gusohora zijya ndirimbo? Nivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo kugira ngo abantu bihane bakiri Yesu nk'umwana n'umukiza mu bugingo bwabo. Cyo cyatumye dukora zijya ndirimbo. Ego. Mumaze gusohora indirimbo zibiri. Iya mbere yitwa Rimwe na Rimwe. Ego. Iya kabiri yitwa Ibiza ni byinshi. Mbega kubera iki indirimbo Rimwe na Rimwe? Indirimbo Rimwe na Rimwe, indirimbo ivuga ngo rimwe na rimwe Imana irihisha. Bigasa naho yagutereranye. Kwihisha rero bitandukanye no kwinyegeza. Umuntu arashobora kwihisha umuntu amubona. Mugabo iyo umuntu yinyegeje umuntu aramwinyegeza n'uwo muntu ntabona n'uwo yinyegeje. Twise rero indirimbo ngo rimwe na rimwe Imana irihisha, irakwihisha muga yongera ikuraba. Icyo cyatumye twita iyo ndirimbo Rimwe na Rimwe. Rimwe na rimwe Imana irihisha. Mugabo ikubona ntugire ubwoba. Ego. Kuri runo ruhande mwarasohoye indirimbo ya kabiri ivuga ngo ibiza ni byinshi. Iyo mbega mwayisohoye kubera iki? Ibiza ni byinshi twe twaritegereje n'iki gihugu cacu c'u Burundi dusanga by'ukuri ibiza ni byinshi cyane gose. Uravye bwa mbere za Ebola zaraje, haraza ingwara z'inkende zo biti z'inkende. Urabona ingwara ziguma ziza mw'isi yacu y'u Burundi. Rero cyatubona iki gihugu gifise ibiza byinshi biriko biraza. Hanyuma ariko mugabo twitegereje dusanga umuntu afise umuti usumba iyindi miti yose ni Yesu. Niyo akura ibibiza byose biri ngaha kw'isi.
ego hari akabazo nagomba kubabaza k'amatsiko murabona iyo umuntu ariko arakora ibikorwa nk'ibi bimusaba uburyo ego kandi bwinshi mwe mwakoze audio mukora na video ego mbega uburyo buca buvahe uburyo ahantu buva sahandi tujya iruhande rumwe umurazi yuko hari Donateri mu gihugu cyacu kivuga yuko turi kumwe twese birashoboka twagiye iruhande rumwe rero turegeranya uburyo turakora izo ndirimbo zibiri ego none mbega nk'ubunye murakeneye izindi nguvu kugira mubandanye musohora izindi ndirimbo kugira zibandanye ubutumwa bwiza bukwira abantu yo cane gose turabikeneye ahubwo abo baba bariko baratubona canke bumva ivyiyumviro vyacu vy'ukuri boraba bakadushigikira kuko indirimbo turiko turakora ziremesha abantu benshi imitima myinshi irakira ahubwo vy'ukuri bodufata mu mugongo bakaduterera kugira ngo turushize gukora n'izindi nyinshi ego burya intererano ziri uburyo bwinshi ziri uburyo butandukanye hari abashobora kubasengera hari abashobora gukurikirana page y'iwanyu hari abashobora kubafasha gupartaja ariko hari n'uburyo bukenewe mbega mwebwe ni hehe mubona mukeneye inguvu rwose ahantu dukeneye inguvu ni mu mpande zibiri uruhande rwa mbere gusenga ni vyiza kandi bituma abantu bashobora igikorwa iki na kiriya mugani uburyo nabwo nyine burakenewe kugira ngo abantu hafi kwisi yose bumva izi ndirimbo hatagiye mu buryo umva ntivyokunda navyo nyene bakunzi bacu muravyumva bakeneye inguvu mu mpande zibiri hari inguvu z'uburyo ibikorwa bisohoke kandi banabipartage kugira burya butumwa mwatanze bushikire benshi mbega none ukeneye izo ndirimbo yozisanga hehe ukeneye izi ndirimbo zacu turiko turashikiriza twarazishize ku rubuga rwa YouTube urashobora kwandika ibiza ni byinshi ugaca ushirako korali ingabo za Yesu uzobona iyo ndirimbo iciza umajambo make ni kuri page y'ingabo za Yesu kwaya yanditse ucubona page yabo cuje kubwire subscribe cyangwa s'abone hama unayipartage uhe link n'abandi batandukanye na cyane tujya kurangiza mbega nakaye kamo mwotera abariko baradukurikirana kuri urubuga rwa Salocom TV1 akamo tubatera nuko bogerageza kuzararaza ndirimbo ku bwinshi cyane kuko zirimo inyigisho zidasanzwe zirimo inyigisho mu buryo bwiharije kuko inkina navuze ngo rimwe na rimwe ugiye kwikorasi yayo ivuga ngo komera Imana iri kumwe nawe mu byiri kuracamo twosaba rero abo ziraba ko bozumviriza cyane mu majambo zobakura hazikabashya mu kindi kibanza ego Imana ibahezagire tujya kurangiza nyakubahwa mbega nakaye kamo mwebwe mwotera abakunzi banyu ndetse n'abatarabona indirimbo zacu akamo twotera abatarabona izi ndirimbo zacu nuko twababwira bakaza baragenda nyene ku rubuga rwacu bakandika rya jambo nyene twavuga ngo ko hari ingabo za Yesu kwaya kugira ngo bashe barushiriza kudukurikirana cyane bitagoranye kandi ikindi naco bakarushiriza kugira subscribe okay komera kugira ngo byukuri ibintu byacu birushirize kugenda neza badutera intege cyane gose mu buryo bwiharije ego nukuri Imana ibahezagire cyane mubaterere mubashigikire partage indirimbo zabo zikurikirane ushoboye no kubaterera ku buryo barabe aho basanzwe basengera ubaterere kugira babandanye basohora n'ibindi bikorwa by'ubutumwa bwiza mwarahezagiwe cyane